kibanza kizofatirwamwo abanywi b'iyayuramutwe canke abakora ibindi bitemewe n'amategeko hazofatwa abakoze ayo mabi hongere hafatwe uwurongoye ako karere ivyo bizoba biriko biberamwo. Ivyo vyavugiwe mu nama yahuje musitanteri wa komine Mukaza n'abarongoye abandi mu ntwaro, mu mashengero, mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abaserukira imigambwe muri komine Mukaza kuri uyu wa 30 Munyonyo umwaka wa 2020. Muri iyo nama kandi indongozi za komine Mukaza zaganiriye ku kugene bokorera hamwe mu gutanga indero kugwaruka, kugwanya ibiyayuramutwe n'ubuhumbu, kugirira isuku igisagara n'ibindi. Renovasi Ndayihebura ni musitanteri wa komine Mukaza. Twabasabye rero yuko mu nyigisho batanga cyo kimwe na mu nyigisho twebwe dutanga nk'abajeje intwaro ibyo bintu byo gutuza ubuhumbu mu miyabaga mu bana bakiri bato ndetse no kunywa ibiyayuramutwe ndetse no kunywa inzoga zitemewe n'amategeko murazi ko nazo nyene zihari badufasha kugira ngo birandurane n'imizi. Twanabamenyesheje yuko hari ingingo leta vye yafashe yuko bibonetse neza yuko ibiyayuramutwe canke inzoga zitemewe n'amategeko bifashwe ahantu hasanzwe hari abatware bahatwara. Basavye yuko mu bahanwa izo ndongozi nabo nyene bojamwo haba abasivile abaje intwaro basanzwe bahakorera ndetse n'abapolisi basanzwe bahakorera. Twanabashikirije mbere n'ikibazo kiboneka cyane cyane na hagati mu gisagara aho leta yugaye burya buvunjirwamo amafaranga murabizi, ariko bikaba biboneka neza yuko hari abantu bikika mu kiza bakabikora. Twabasabye yuko badufasha cyo gituma twatanze nimero ya telefone turayihereza bose ko uzobona ari karakora ivyo ndetse n'ibindi muzi twavuze muri no nama bikomeye bijanye n'isuku, umutekano, kurenza ibiciro byo kudandaza, amatapaje nocturne, kuvuza ivyuma birenze urugero haba mu ijoro canke ku murango, kudashira amatara ku mabarabara kugira ngo habone mu ijoro. Ivyo byose twatanze nimero kugira ngo uzobona aho biriko biraba abitumenyesha natwe dukorane n'inzego zose kugira ngo ubwo wisha tubututse. Ku kibazo cerekeye amakazino ari mu makartier, izo ndongozi za komine Mukaza zivuga ko giteje umutekano muke bigatera ndetse n'ubusuma. Musitanteri wa Mukaza avuga ko azogishikana imbere kubamukurira co kimwe nyene n'ikibazo c'inzoga bita karibu bivugwa ko ishobora kuba ari kiyayuramutwe. Hariho ivyumba vya kazino bihari mu bibanza bitari bike, ariko turavye abo bantu ugasanga barafise impusha. Ivyo bintu rero nk'uko abasanzwe baserukira abandi muri ivyo bisata mu migambwe no mu mashinga no mu mashirahamwe badushikirije, tuzobishikiriza abadukurira kugira ngo barabe ko vy'ukuri iyo myidogo y'izo ndongozi idafise ishingiro, kugira ngo barabe yuko ivyo bintu vy'ukuri bikenewe yuko bigumaho canke zova. Nico kimwe n'indi myidogo bavuze ijanye n'inzoga yitwa karibu, bavuze yuko iyo nzoga nayo nyine ishobora kuba iri mu biyayuramutwe, iri mu bintu bishobora kuba bibangamiye amagara y'abantu. Navyo twavuze yuko ari ikinyobwa gisanzwe gifise uburenganzira bwo kudandazwa bwahawe n'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji. Nabwo twavuze yuko tuzobashikiriza iyo myitwarariko n'iyo myidogo y'indongozi z'amashengero n'amashirahamwe n'imigambwe kugira ngo barabe ko vy'ukuri iyo nzoga itoba iri mu bibangamiye amagara y'abantu. Ku kibazo c'isuku bagarutse ku ikoreshwa ry'amapubere bashize muri komine Mukaza. Musitanteri akavuga ko ubu hari pubere 31 ariko ihangiro ariyo gushiraho pubere 100, agasaba abajejwe intwaro guhimiriza kugira zikoreshwe neza. Ibijanye n'ayo mapubere nk'uko mubibona ubu twatanguye gushiraho pubere za mbere zari 20, ubu twarongeye ko izindi 11 muri 31. Ihangiro nuko tuzoshika ku mapubere 100 kugira ngo turabe yuko komine yacu amabarabara yose makuru azoba yagiye ko ajya mapubere. Ico tumaze kubona nuko abantu bose baratahura kuyakoresha ajya mapubere. Ico gituma twahamagaye iyi nama y'abantu twibaza yuko bashobora gushikira bene gihugu biciye mu mashengero mu mashirahamwe no mu migambo kugira badufashe. Ariko mu gikiboneka biraboneka yuko abantu benshi bashima mbere uhaciye kuri ajya mapubere ubona yuko hariho baza barashira iyo bicafu ndetse natwe tukaba ubwo bwa komine dufise imodoka takindi jeje kiretse kuzira zunguruka iraba yuko irya pubere yuzuye kugira ngo ikuremo imicafu irimo. Tukizera neza yuko
umuhini mushasha utera amabavu misi yose abene gihugu turazi neza yuko bazotinda bagatahura na cyane cyane ko mwebwe abanyamakuru abajejwe amashengero n'imigambwe n'amashirahamwe bose batahura yuko umugambi ari mwiza tukaba twabasavye rero intererano kugira ngo basigura abene gihugu kuzikoresha neza ndetse no kugira pubere zabo mu mpango basanzwe babamwo nkuko ari twabibasavye. Ikibazo cerekeye gushira amatara ku mabarabara no ku bituro vy'amabisi Mustanteri wa Mukaza avuga ko ico kibazo bariko baracigira hamwe n'uburongoye igisagara ca Bujumbura. Kubijanye no kubonesha ku mabarabara hari ingingo y'ifata kibanza bayirafatwa ivuga yuko ku mpangu zose abantu bashira ko amatara kugira ngo habone. Ariko hariho n'ubundi mugambi komine yiyumviriye yagushikiriza uburongozi bw'igisagara bijanye no gushira amatara ku mabarabara canke kurehabilita yasanzwe yarasanzwe hari. Uwo mugambi ni umugambi munini murumva yuko ari umugambi usaba uburyo. Umugambi rero uri kuriyigwa twizera neza yuko Imana ye yafasha uburyo ukaboneka uwo mugambi nawe nyine uzoje mu ngiro. Ico kibe nico kibazo mvuze cyo ku maparking mugishikirije no munsi atanindwi iheze ishyirahamwe rijejwe gutwara abantu n'ibintu ridushikirije ico kibazo hama natwe turagishikiriza kongozi w'igisagara kandi yaradutahuye twarabatahuye vuba turizera neza yuko tuzohava hakogwa amatara y'ifata kibanza kugira ngo hajya ku bituro vy'amabisi hagati mu gisagara habone.